Imana rero yaduhaye isi kandi ikirutegeka ko tuyirima tukongera tukayizigama. Tayirimye nturonke ico ufungura. Twavuze tuti umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura. Ibidukikije navyo ihangiro muryumve neza. Amazi y'Uburundi yose ategerezwa kuba umusarara. Nta n'ikindi. None kugira umusarara bigenda gute? Amazi y'Uburundi yose izi nzuzi tuzokwemera ko twakinga ibidukikije mu gihe amazi y'Uburundi yose azoba ari umusarara. Kugira abo umusarara ni ikihe? Nta mazi namwe y'umuvo azosubira kuja mu nzuzi. Kugira umuvo ntushike mu nzuzi, icambere uratera ibiti bikagwa bigumije ryavu. Ubwa kabiri uca imikobeko kugira ngo n'amazi yaragiye aca aza ariminura. Narabiravye neza ndabikora mu biharuro, ncasanga uwo mugambi twawushikako mu myaka 10 wosanga iki rizosigara rimara amezi atarenga 2. Ntazorenga 2. Kubera iki? Ubwa mbere amazi ya mbere agiye ariminura, agaca mu kuzimu, ntagenda ariruka, agenda bukebuke. Ni ukuvuga yuko mu mezi 6 amazi avuye kuri uriya musozi ntabarashika ku mwonga. Iyindi mvura izosubira kugwa, isanga yandi atarashika mu mwonga, ayandi asubira agende, ayandi mezi 6 ntazobarashika mu mwonga. Imvura icisubira kugwa kandi igumigwa gushikaho amazi azokwegerana yose afatana. Gushikaho uzosanga amazi yose aguma yibitse aha munsi yivujyanye. Nimurondere ngo muronderere kure, nta buhinga buhambaye. No gutera ibiti rero no guca imikobeko. Murenganye hagati y'Umuramvya be ni Bugarama, sinzi ko mwaravye ujya mwongo hari. Haje imvura irapakira vyose, irapfuka ibitego, imivu. None bungutse iki? Mugabo ntibishobora kumvikana ayo mazi yavuye amajahe ko nzi ko iryo tegeko naritanze. No muri uwo mwaka nyere twabigize kwisekeza muci, tukavuga tuti tugira umuserege umwe ku buryo atamazi namwe ashika mu mwonga adaciye mu muserege. None yavuye yakanya n'akarorero. Kandi wosanga bajya bene imyaba, ugasanga umukuru w'umutumba cyari musitantera abatumiye guca imiserege baranka kuza. None bungutse iki? None hajya amazi nayimvura kandi yavuye hajyanye niyo baca imiserege hajya hejuru hose. None yari kuva he yacagenda ari mininura. None ne murabo ruhombo hajya twarahombye nk'itoni zitari munsi ya 20 z'ivyo kurya. Murumva ugo ruhombo kutumvira n'abandi babwira kumva no kumvira nivyo biteza imbere igihugu. None rero ntaco bajya baramaze konegwa, dupfe kuzitira rero ntizosubire konegwa. Ndabasavye ntagire umwene gihugu mu Burundi kofata umwumwe wese agatera ibiti 10 muri iki gihugu cy'u Burundi. Umwe ibiti 10. Muntegere neza. Ni waba wewe uri umugabo ufise abana 5. Urumva muri abantu 7 mu muryango, muca mutera ibiti 70. Mutera ibiti 70 kuko muri 7. Mutubitegere neza umuntu wese igiti n'umwana conka muterera ibiti 10. Je ku mwaka nta na rimwe ndatera munsi y'ibiti 5,000. Kuva mu 2010 namantera ibiti byinshi, ivyamwa n'ibiti bindi bibana n'ibitego. Igiti cyitwa umuhumure kirabana n'ibiti, birakundana n'ibitego. Ibitego biri munsi y'igiti cy'umuhumure nasanze ari byo bisa neza kurusha ibitari munsi y'igiti cy'umuhumure. Naratangaye navyo nayo bwabone neza. Dutera imihumure, dutera amakereveriyo. Ahari kereveriyo naho muze murabe niyo imvura itaze gatoyi hagoma habomvye. Ikereveriyo irabika amazi, ajya amazi aca mu mashami azabukebuka gacashi kajya hasi aratwaye ibitegwa. Dutere rero ibiti bibana n'ibitego. Uwo n'umugambi rero bidukikije gutera ibiti, guca imikobeko. Hari ikindi kintu nagomba kubabwira mu mbona kazoza dukeneye. Murumva ko mbona kazoza dushaka ko amazi yose azoba ari umusarara yose naruvubu kuko nta mazi ava hanze injira mu Burundi. Twe nitwe tuyarungika hanze. Nasanze nta giti na kimwe kiba mu bindi bihugu kitabi Burundi. Nakijya mutabona cyahonye cyari kihari.
mperuka kuzana igiti ca baoba gikura ku munota nk'iyo migano nyene. Mperuka kuzana igiti c'amaoliva, nabonye bikura vyose. Nta giterwa kiba mu bindi bihugu kitaba mu Burundi. Imizabibu iraba ngaha mu Burundi ndayifise, nayirimye nayo nyene. Novuga yuko ni igihugu ca Eden. None rero ko ari Eden tuyikingire. Amabanki nimugerageze umwe wese banki yose ivuga iti je narateye n'imiburiburi ibihumbi 500 vy'ibiti. Ibigoye. Mutabiteguye umwaka ntaco. Tera ivyo mufise umwaka, mugabo umwaka uza muce mubitegura. Iyi migano turiko turatera muzoraba ikivamo. Imigano irahingurwa ubu. Haduteye ibiterwa njabukamazi. Uwo mugano rero twifuza yuko bari muri ewe Burundi urambaye mutera mugwize mu Burundi bwose inzuzi zose zibe zikikujweko n'imigano. Umunsi bataguze umugambi wo gukingira ibidukikije, mwemwe naranezerewe gose nca ndahamagara umusaseredoti arogoye uwo mugambi. Ndakengurutse cyane kubona twitwararitse ibyo. Amabanki, amashirahamwe, kuko n'umugambi w'igihugu ni twese nta numwe avamwo. Ishirahamwe mpuzamakungu ni naryo nyene mu bidukikije birimwo, ndabakengurukiye ko mubishigikiye. Ihangiro ryacu amerekero amazi y'u Burundi yose ategeza ko ari umusarara. Kugira abaye umusarara ni miserege no gutera ibiti, nta kindi bisaba. Muce rero mwanzura mugende gutera. Aha n'ubwahuro ndabahaye. Nico gituma mperaheje menyesha icese yuko rutanguje umwaka wo gutera ibiti. Umwumwe wese amenye ko azotera ibiti 10 ngaha mu gihugu cacu. Imana rero ibahezagire mwese.